bakira no muri parking bose imiduga bayikuye wewe uhasiga jana ari kwa muganga haje n'abaganga bavugaye biyo jewe njanye umwana cagize kwa muganga hajya mu isoko none ubona ko ari bacu jana hajya mu isoko naho cyari gufata iyi mihana burya bose bari bagiye aba n'abantu bariko baraja kuraba aho caturikiye ngaha naho rero ubona hakurya y'uruzi bita Nyakagunda hajya niho abantu rero bariko baracaturikiye kimwe ikindi caguye handi mu bitoki ni haruguru ntihabona amahoro kandi bene wacu ngoma ndabashikirize inkuru iriko iraba ngaha mu Rugombo ubu nyene no kuvuga bateye ikibombe ico kibombe kiguye ngaha mu Rugombo ahantu bita ku Badage ubu je turiko turavugana hari umwanya na gishwanyaguye mu nda ubusogi bwose bwari hejuru ariko bari ndamushikanye kwivuriro aho bita kwa Rubase ni jewe ndamutwaye rero hari n'undi mu mama mbonye nawe cavunye ukuguru nawe nyene bamujanye kwivuriro kwa Rubasa urumva rero batangiye kubirabisha mu bantu bagiteye ngaha anya aha nyene mu Rugombo egome izo ni nkuru atari izo kuvuga no gukekereza nariko ndagenda kuraba aho kiguye ariko ciye mbona uwo mwana cenda mwirukankana kwa muganga nuko umva Samuel urabona ko inkozi zisa n'izishureshe hari ibombe zitatu ziciye ngaha zinjiye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese akurikiye imbonesha kuri Hejuru TV aherereye no mwanya w'amakuru tubazaniye muri uyu mugoroba turi kuwa gatanu kwigenekezo rya gatanu Kigarama 2025 tugiye kugaruka ku makuru ariko aravuga mu gisata c'umutekano aho ibintu bitifashe neza mu bice bitandukanye vyegereye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Intambara rero zirabandanya kuba kandi zirabandanya gutera ubwoba bwinshi cyane muravyumvirije muri ayo majwi dutanguje aya makuru mu kanya gatoyi ayabene gihugu boba bashikirije mukaza kuyakurikira ku buryo burambuye. Abanyagihugu bo mu Rugombo mu ntara c'Ibitoke yahahora bariko bavuga ko bari mu bwoba bwinshi cyane hari nk'isaha ni 10 n'igice hari bombere yari turikiye aho bita ku Badage mu kibanza cafubwe mu basirikare b'Abadage mu mpera y'ingwano ya mbere y'isi yose. Abanyagihugu rero bakavuga ko ico kibombe coba cazananye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Haravugwa kandi umwana umwe yoba yakomeretse yacajwanwa kwa muganga. Bamwe abanyagihugu rero bakaba bavuga ko abantu benshi batekeye n'ubwoba baca basubira mu mihana yabo. Bamwe rero mu badandaza bo kw'isoko nkuru ya Rugombo baciye bugara barataha. Bamwe no mu banyeshuri nabo nyene bakaba batashi wabo. Kuva rero muri iyi ndwi itangura ubwobane bwinshi mu Rugombo kubera intambara iri hafi y'urubibe rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amahoro bajyango twebwe hano mu Rugombo barahateye ibombe. Iyo bombe nk'uko Yodi bivuga murumva ko hari umwana yafashe mu nda tutazi kaza gukira kandi murumva ko hari n'umugore cyavunye ukuguru bagiteye neza ku Badage mu Rugombo bahazi kumva z'Abadage gusa nk'uwerekeza Nyakagunda. Amahoro kandi bene wacu ngoma ndabashikirize inkuru iriko iraba ngaha mu Rugombo ubu nyene no kuvuga bateye ikibombe ico kibombe kiguye ngaha mu Rugombo ahantu bita ku Badage ubu je turiko turavugana hari umwanya na gishwanyaguye mu nda ubusogi bwose bwari hejuru ariko bari ndamushikanye kwivuriro aho bita kwa Rubase ni jewe ndamutwaye rero hari n'undi mu mama mbonye nawe cavunye ukuguru nawe nyene bamujanye kwivuriro kwa Rubasa urumva rero batangiye kubirabisha mu bantu bagiteye ngaha anya aha nyene mu Rugombo egome izo ni nkuru atari izo kuvuga no gukekereza nariko ndagenda kuraba aho kiguye ariko ciye mbona uwo mwana cenda mwirukankana kwa muganga nuko no sabutse muhungu baraturashaka ku Badage bisasi bivuye muri Kongo mu Kamanyura bibiri imukigwa mu Nyakagunda ikindi cyagoye ku Badage cyakomerekeje umwana. Umva Samuel urabona ko inkozi zisa n'izishureshe hari ibombe zitatu ziciye ngaha zinjiye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Cya kiraro bakibomoye nico gituma ucibona amenga gahwe karabonetse hajya barababwiye ati mu kubitoro pimuveyo. Ikiraro barakibomoye cya kiraro cyo kuntuze cyo ku mupaka w'u Rwanda na Kamanyura Bugarama na ntuze na Kamanyura barakibomoye
barakibomoye haciye habagahwenga burende zari zigeze nga kuri monima zose bacibaziruka ziciye ziruka zose bazisubiza mu kamanyura ziruka kandi hariyo barashe ngaho aho mu ntuzeye bayirashe ko turaraba n'aya nko yari kiratera amabombe imanura ku basoda biwacu mu ruvunge ijya bayirashe ntirasubira kandi kugira ntirasubira kurasa kandi burende zari ziciye zisubira mu kamanyura naho rero cyumba menga birahagaze cyakiraro barakibomoye yakama gatogota babakuyeyo gakiga babakuye hajya bariko biruka baja kurya mu nima baharenga ubu nizindi ngabo zacu ziko ziruka zibasonga ko hari zibasonga ko bipaka kwinjira kamanyura kuko niyo bombe ntigira gatanga bakubise kwa kiraro yaba rero hajya bagire batu umutwe biasha baburi byo bafata n'ivyo bareka zero urugamba rumeze neza kweri rumeze neza kiraro barakibomoye kandi haciye haba gacerere menga bace babwira ingabo zabo zisubira inyuma bariko baziruka ko rero mu mashamba gatogota nta ruso n'umwe ariko ravuga barundi niho bahakontorora ubu rero bariko banyaga biruka n'amaburende bari inkoho bari bafise batera amabombe bayirashe abarundi bayirashe burende zari impande y'ijya nkoho babonye ijya nkoho bayirashe bace bayirukankana bayisubiza mu ntuzeye bayisubiza akamanyura akantu rero babakoreye bace babomora ikiro batarazinjiza mu Rwanda bace bakibomora bazigiteye ibombe zitanu komera rambaramba irashoboka kuko Nyangizi burya ni kure yacu Nyangizi ni kure yacu mengo hari y'abazarendo ariko mugana ho nyene n'imbere y'iwacu twumva amabomba ariko aravugirayo yego hama natwo twegere ngahe kamanyora basha yego mu mwanya hariko arakora ibombe gusa na mise nkane mugaho ntitwarasenye kanini cyane drone niyo yakoze umuti kabisa yego drone bakubisa hafi nk'amasaha nk'atatu yego basha kwabaye asha yabasekeje no kuvuga kwarobaye ubwa mbere mbonye drone vraiment kirakora ubunyene mu mwanya yego asha ago ni hatari kabisa yego komera mugenzo yayimbo ibiba byose ndakubarira kabisa yego komera basha nubiri kirakora yego basha nubiri kirakora basha nubu urumva sinzi kuzumva drone nubu ashirikira basekeza yego amahoro cyane chef ngira ngo urumva ko turuko turakora umuti drone irabucucumye basha rero hariko hakora ibombe gusa kabisa ahanyereka amanyura mu gisagara indani ku misozi basha drone zirahabivye ahubwo ngira ngo haje nka drone nka 10 zirahabivye bamuhunguwe kandi rero basha ni kuvuga nyene drone ibaturumbukiye nuko nyene umva bari baje gutwataka yego basha ariko zirababivye drone zirakoza akantu sinabwagapfe mbonye drone nk'iziriko zirakora no munsi kabisa drone zibakubisa hava amasaha nkangahe niburi nk'amasaha nk'atatu yego kweri ahubwo eshe ni hatari mbonye Nyangizi naho yego Nyangizi naho mengo nanumvise yuko 11 hamwe na 14 yuko bataka no munsi yego kuko naho nyene hariko aravugira y'ibombe umva 11 na 14 numvise ko bataka yego rero bishoboka kuba ari bo bariko baragwanirayo aha nanje ku gice cya Kamanyora natwe urumva no kuvuga hariko bakora amamise nkana hamwe n'amamorote bamwe n'amantuzi n'amasave ntiwabo hamwe n'amabedisi natwe iwacu yari karakora yego urumva rero no kuvuga drone irabuhashaguye irabukuse drone ku misozi yose basha ngira ngo muraza kwibona ku mbuga gumurukana bumenyi ngira ngo bazomara imisi bari mu cunamo kabisa yego rero turiko turakora nako ku mabombe gusa komera bayakuraje turayifise turi pre kandi nta kibazo na kimwe turakora akantu
Kuva kuwa kabiri Kigarama hari intambara zikomeye hagati y'umuhari M23 n'igisirikare ca Congo FARDC gifashijwe n'abagwanyi ba Wazalendo hamwe n'igisirikare c'u Burundi FDNB kigwana ku ruhande rw'ica Congo. Izo ntambara zikaba zatumye humvikana ibiturika bikumvikana no gushika imisozi y'u Burundi hafi ya Rusizi uruzi rugabura Burundi na Republika Iharanira Rusange ya Congo. Amabombe yaguye ku ruhande rw'u Burundi yatumye haduka ubwoba nayo abanyekongo bakaba barahunze intambara bakangirwa kwinjira mu Burundi, ariko amakuru havuga ko igihugu cy'u Rwanda kiriko kirakira izo mpunzi zivuye muri Republika Iharanira Rusange ya Congo kandi biriko birakugwa neza. Haraheze rero imisi ibiri bisasu vyumvikana mu bice vya Katogota, Ruvingi na Kamanyora muri Sud Kivu ku mitumba ya Rukana na Mparambo muri komine Cibitoke intara ya Bujumbura kibonekeza ubwoba. Abanyagihugu rero barahevye kuja mu mirima barafisa n'amakenga ko habagwanya bojabuka ku ruhande rw'u Burundi. Amasoko menshi yavuganye na SOS Media Burundi bomba shika 3 yavuye ikamanyora yaraguye ku butaka bw'u Burundi mu gice ca Gatoki muri zone Rukana nta muntu canke ikintu yahitanye. Nivyo bikurikira rero yanditswe abashikirije ivyabereye mu Rugombo. Amasoko rero avuga ko abasirikare b'u Burundi bari ku misozi miremire ya Bwegera bo bararashe berekeza Kamanyora bituma ibice birimo abantu benshi bikorwa ko ku birometero bishika 15 ku mugoroba rero kuwa kabiri Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 yarashiza habona ivyononekaye abantu bane barapfuye hamwe n'abakomeretse 6 muri bo rero hakaba mu basivile mu makarisiye menshi Kamanyora. Robert bavuga ko amabombe yaturuka mu birindiro by'abasirikare b'u Burundi. N'amakuru ya SOS Media Burundi kivuga ko kitashoboye guhinyuza ivyo vyagirije mu buryo bwigenga. Gusa impunzi z'abanyekongo rero zarazibiriwe ku rubibe rw'u Burundi. Ku rubibe rwa Kongo imbonera kure ubwo n'abanywanyi b'umuharo w'u Rwanda DFTD mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi zifashijwe n'abasirikare b'u Burundi zarabujije abanyagihugu b'abanyekongo bariko barahunga kujabuka uruzi Rusizi. Ariko rero izo mpunzi ziriko ziraja mu gihugu cy'u Rwanda zikakirwa neza. Imiryango myinshi bivuga ko yamaze ijoro ryose hanze kandi mu mvura ngo nitukimenye tuja intambara ziradusagirije. Niko rero bivugwa n'umukenyezi yaba yarasanzwe hafi ya Kamanyora. Racyo rero ntaco irashikiriza ko mugaragara kuko ubwoba no kudutahura ku ruhande rw'u Burundi buriko buribonekeza mu bice byo mu Burundi vyegereye rubibe agashavu kariko karaduga. Abanyagihugu bemeza ko badatahura ingene intambara ariko irasubira gukara mu gihe havugwa ibiganiro biriko biraba. Ngo twumva havugwa amahoro ariko tukabona haza amabombe, bikaba bivugwa n'umunyagihugu wo muri Mparambo ya kabiri. Ko vyifashe rero mu karere nuko ubugizi bwa nabi bwiyongereye hakaba i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo ku mugoroba harasinyiwe amasezerano y'amaro hagati y'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'ica Republika Iharanira Rusange ya Congo. President Varisito Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi nawe akaba yari yitabiriye nk'umurorerezi dore ko yari yatumiwe kuko nawe ivyo bibazo byo muri Republika Iharanira Rusange ya Congo nawe aboba abifisemo uruhare kako ingabo z'u Burundi zigwana ku ruhande rwa Republika Iharanira Rusange ya Congo ndetse muranabizi ibivugwa byose ko Varisito Ndayishimiye yoba ahabwa amahera bivanye n'ingabo z'u Burundi ziri muri Republika Iharanira Rusange ya Congo. Imisozi miremire rero yo iriko iravugamo ibintu byinshi aho hafi ya Kamanyora ndetse imigwano ikaba ibandanya. Byinshi rero biriko biribonekeza ko intambara ishobora no duka mu gihugu cy'u Burundi dore ko nayo mabombe ariko arangiza ibintu byinshi mu gihugu cy'u Burundi. Ni gutyo rero ibirabana n'umutekano byoba byifashe muri uyu mugoroba. Hari n'izindi nkuru nyinshi rero tubandanya kutoreza kugira ngo mumenye uko byoba avyifashe. Uretse rero ivyo biriko biravugwa Igitega hari umuyabaga yatuwe amanitse higiro. Abanyagihugu bakemeriza ibishikirizwa n'intwaro umviriza ukuntu vyagenze. Ikiziga ca Jume Ndayikeze y'imyaka 28 caratowe kimanitse mu nzu yiwe kwitanga ku musozi Higiro muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Ivyo vyabaye rero kuwa gatatu Kigarama 2025. 60 Niyimbona n'umukuru w'umutumba Higiro aremeza itorwa ry'ico kiziga akavuga ko imvu z'urwo rupfu zitamenyekanye akibaza ko yoba yari yahuye. Ariko rero bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba bakiyamiriza ivyo bishikirizwa bakaba babona
berekana ko uwo muhisi yoba yiciwe ahandi akaza gutabwa muri ico kibanza kugira berekane ko yiyahuye kubwo babibonye. Jules Ndayikeza yoba yarishwe azira amatati y'amatongo ari mu miryango, bagasaba rero amatoza yigenga kugira ngo abakoze ubwo bubisha bashengezwe imbere y'ubutungane. Umukuru w'umutumba Niyimbona akaba atomora ko ata muntu n'umwe yikekwa arahagarikwa gushika ubu. Ico kiziga rero ngo kikaba caraciye gifubwa uwo munsi nyene. Mu Burundi rero abarenga 240 barahungutse bava mu Rwanda na Uganda bakaba barakiriwe i Muyinga kuva kuwa kabiri wa 2025 Munyonyo ubwo mu ndwi iheze. Abarundi 247 barahungutse bava mu Rwanda no mu Uganda barakiriwe na HCR Burundi n'indongozi z'u Burundi. Muri bo rero 115 baraciye ku rubibe Gasenyi Nemba bavuye mu Rwanda, nayo abandi 132 baca ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania ku ruhande rwa Kobero. Bose rero baciye bajanwa mu ikambi ya Kinazi muri komine na Muyinga mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'u Burundi. Ku bwa Jire Bigaye impunzi ajejwe igisata c'ihunguka mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange mu buraruko bw'igihugu, buri muntu ahungutse yararonkejwe amadolari 200 avunjwe ku giciro ca BRB. Ubwo ni banki nkuru y'igihugu, hari amadolari 200 yo kwiyunguruza berekeza ku mitumba baturukako n'ibifungurwa bizomara amezi 3. Ikarata yo kwivuriza ko ku bantu bafise imyaka 18 n'iyirenga. Kuva ku munsi wa gatanu rero iyo miryango tanguye kurungikwa ku mirwa mikuru y'amakomine iturukamo ngo tuzokora ibishoboka tumufashe gusubira kwiyubaka. Uwo ni Jafeti mwene wabo yatashe yari amaze imyaka myinshi mu buhungiro, akaba ashinga inagira ati mwene wacu yari umukozi wa leta mu Kirundi mbere yo gutakaza ikibanza ciwe, itongo ryiwe ryarihagiwe n'abandi bantu. Twizeye ko azosubira kuronka ubuzima bwiza naho ingorane zitabuze. Tuzokora ibishoboka byose kugira ngo tumufashe kwiyubaka nubwo bigoye. Uko gutahuka rero kubaracagoye impunzi ibihumbi n'ibihumbi kuva muri 2015 iri nyuma y'ingingo y'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yo gutwara ikindi kiringo ciyamirijwe. Barundi babo muri yoni barahunze igihugu, barahungiye muri Tanzania, mu Rwanda, Uganda, Kenya no mu bindi bihugu vyo mu karere. Bwaseri rero abarundi barenga 236 bari maze gutahuka ku bushake bwabo hagati ya 2017 na Ruhuhuma 2024. Ico gikorwa kikabandanya kandi imiryango myinshi iracarindiriye itahuka ry'abayo. Perezida Varisito Ndayishimiye asaba abamenyesha makuru bafunzwe gusaba ikigongwe ku mugaragaro. Abamenyesha makuru ngo bagikurikiranwa n'ubutungane mu Burundi. Mukuru w'igihugu Ndayishimiye akaba basaba gusaba ikigongwe ku mugaragaro mu bituma abatari bake bagira ico bashikirije kubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi hamwe no kuronka kigongwe c'umukuru w'igihugu. Mugihe rero umukenyezi akaba n'umumenyesha makuru Sandra Muhoza yamenyeshejwe ko agamufunzwe, kandi umumenyesha makuru Kani Claude Nduwimana kiri mu busho bw'igendereza ry'u Burundi kuva muri Gitugutu nyuma yo gukurwa mu ibohero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba. Mukuru w'igihugu Ndayishimiye yasavye kwandika bagasaba ikigongwe, barazira inzira ivyo bicamwo. Niko rero yatangaje mbere y'abamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubudandaji Bujumbura, agatanga akarorero ku mukenyezi Florian Rangabiye yahawe kigongwe kuwa 14 Myandagaro 2024 n'umukuru w'igihugu mu gihe ariko akora umunyaruro w'imyaka 10 kuva muri 2023. Cyo byatangajwe byatumye hasubira kuvugwa vyinshi ku kuntu abamenyesha makuru bafashwe mu Burundi. Mukuru w'igihugu yavuze ko atazi neza ibiri muri dosiye ya Sandra Muhoza ngo yahagaritswe muri Ntwarante 2024. Umenyesha makuru yabanje gufungirwa i Bujumbura imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Ngozi muri Aruko bw'u Burundi, aho afungiye gushika ubu. Muri 2024 yaciriwe gufungwa amezi 21 yagirizwa ubutumwa yanditse mu mugwi WhatsApp. Sandra Muhoza rero ngo ni ikimenyetso c'agahotoro gakorerwa abamenyesha makuru mu Burundi. Yagirizwa rero bikaba bivuga ko ari ugucafuza ishusho y'u Burundi no kubibana cakubiri mu gihugu, bikabibonwa n'abamuburanira ko birimo imvo za politike. Igomezwa ryiwe mu gashoro ryaramenyeshejwe kuri wa mbere inyuma y'urubanza rwo mw'idonido rwabaye kuwa 19 Munyonyo. Ingingo rero y'ababuranyi biwe bakaba babona ko ari yakarenganyo kandi honyanga amategeko. Iyo ngingo yiyamirizwa amuburanira Nidemi Nsabimana mwe baburanira Sandra Muhoza yamirije cyane ingingo ya sentare y'ingururizo ya Ngozi. Kubwo rero amuburanira bari bagerageje kwerekana ko ihagarikwa
y'imfungwa ry'uwo mumenyeshamakuru ridakurikije itegeko na rimwe abona ko iyo ngingo ije isongera isibe yemeza ko uwo murwi ugiye kuzokwitura sentare nkuru ya Ngozi. Kuri dosiye ya Kenny Claude Nduwimana umukuru w'igihugu yamenyesheje ko azi urwo rubanza ngo yarakoze n'ibindi byaha kandi ari mu ibohero agahanura abamenyeshamakuru gusaba ikigonga. Menyeshamakuru wa gatatu ni Didier Ndiyokubwayo yahoze akorera kuri Radio Maria Burundi afungiwe mu ibohero rya Mpimba kuva muri Kigarama 2004 akaba akurikiranwe ku vyaha byo gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha kaberuka no guca igihano cyo gufungwa imyaka 3. Nigeze avugwa rero muri ico kiganiro cabaye kuri uyu wa mbere i Bujumbura. Turabakengurukiye cyane mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza mbasabe kugira ngo rero ntimuze gucikwa n'ayandi makuru yose tugera tubashikiriza kuri Imbonesha kure. Mane bahezagire.